intumbero y'urugendo twagize hano hari kugira ngo twirabire aho igikorwa cyo kwegereza imbuto irobanuye abenegihugu aho kwigeze. Nk'uko mubyibuka mu minsi iheze twarakiriye igice cya mbere hari kuri toni 400. Izo toni 400 zikaba zavuye nk'uko mubyibuka mu rugendo igihugu cyacu cy'Uburundi yagize muri Zambia, aho abakuru b'ibihugu bibiri bumvikanye yuko uburyo bwofashanya harimo no guhana ibintu atamakuriye hagati. Muribuka rero yuko byaciye bijya mu ngiro, tukaba twararonse toni 400. ubu naho tukaba twashyize izindi toni 400 zari zisigaye. Twovuga rero tuti iwacu ni umunezero kuko amasezerano biraboneka yuko atari amasezerano amwe aguma mu mpapuro, mugabo yabaye amasezerano acaja mu ngiro. Twanezerejwe kandi yuko abakozi ba leta cyane cyane aba bakorera ngaha muri Kigoko bamaze gutahura urugamba turiko rwo kuguza umwimbu. Nico gituma twari twabasabye yuko uno munsi hari umunsi w'Imana ko bokora kugira ngo imbuto ishikire abarimyi. Numvise rero yuko uno munsi bagomba gupakura no mw'ijoro itoni 200 baba bamaze gushika saa 6, hama ejo iyindi saa 6 y'umutaga bazobahijije zose. Mugasha mubona yuko n'uzitwara mu ntara yamaze gushikana amakamyo ngaha avuga yuko hirya y'ejo zose zizoba zamushika mu ntara. Ubwo runani rero turabona yuko ari ikintu cyo kwishimira kuko turamaze kubona yuko bose bamaze gutahura akamaro k'igikorwa cy'ubutaka. Ariko rero duca twibutsa abarimyi yuko aka ni nk'agasunuzo, kuko imbuto kama y'ibigori ubu twamaze kwegeranya ibiharuro tuzobicisha mu itangazo babwire imbuto zirobanuye z'ibigori kama ziri mu ntara zisanzwe zihari. Byumvikana yuko abarimyi tuba tubahahanura ko boshira imbere izo mbuto kama, izi tuzana zikaba nk'agasunuzo. Nico gituma rero mubona izi toni 800 wozwe nayo kugira ngo ninke itoni 800 zirimwo ibihumbi 800 by'ibiro. Uci ufata yuko ihegitari tuyitera dukoresheje ibiro hagati ya 20 na 23, urube ko amahegitari menshi. Ibyo rero 800 yongera ku itoni 187 zazanywe na FIDA ziri Gitega. Aca yongera ko n'izindi toni 60 ONG tubura iri kwiratanga ku banywanyi bayo. Turabona rero yuko uno munsi turageze ku rugero rwiza rudushikana ku biharuro aba BPA bari basabiye abarimyi. Ariko rero muribuka yuko igihe twatanga imbuto za mbere twavuze tuti ni umunzane wo gupima aba BPA. Twatanguye kumva yuko hariho hamwe hashaka kuba haragwiyemwo utunenge. Muri ico gihe rero amatoza agomba atangure, uwikosa rizogwako asa kuzohamwa yihuta. Tugaca dusa tukabibuza n'ubu turaburunga ikizindi 400 basubire bakoresha ingufu zose ukora 400 itoni 400 byose bishikira abarimyi, nuvuga ibihumbi 400 by'ibiro. Ibyo rero dushaka yuko atani kilo kimwe tuvuye mu ko byose byoshikira abarimyi kugira ngo babacuruza baza kwicuruza ku kilo kimwe 2500 babure ibyo batora, abashaka gucuruza nabo baze kubisanga iyo biri. Hama rero tukagira ko rero dusaba n'abajije intwaro n'abajije umutekano yuko iki gikorwa cya twese, aho umuntu wese ari acungere kugira ngo iyi mbuto leta ibazaniye zishikire umurimo. Turavye amasaha tugira dutangure kubipakurira ni hafi isaha 11 z'umuhingamo. Twebwe tubona neza yuko itoni 200 turara tuzikuyemwo mu bwato. Ku munsi w'ejo naho turazinduka cyane ku buryo isaha 6 ku munsi w'ejo tuzoba dojeje gukuramwo itoni zose 400. Tuvuga yuko uyu guhera aya masaha gushika mu ijoro tuzakuramo itoni 200,
hama umunsi w'ejo naho guhera saa moya z'igitondo tuzinduka turapakurura gushika isaha 6 ibigori byose tuba twahejeje kubipakurura. Hari ingene bimeze n'ingene tuza gukora nk'abakunda igihugu, tugomba dukoresha inguvu zose dufise n'izo tugatuzitire kubyo bishika ku mwanya ko twe tukaba abarimyi turazi yuko igihe kigiye ari uruhombo mu gihugu n'abenegihugu, tugakora inguvu zose dufise ku buryo n'umunsi itariki 13 z'ukwezi kw'icumi, ejo itariki 14 z'ukwezi kw'icumi, utwara raporo yatubwiye ko ejo gushika saa 6 bahejeje gupakurura ibiri mu bwato bwose, tugira dukoresha inguvu zose dufise ku buryo itariki 15 tuzora mu gico cy'ubu.